Mwiriweho neza nanone abanywanyi b'ibiganiro vyacu aho muherereye hose hirya no hino kw'isi, twongeye kubahereza ikaze ngaho kuri ino mboneshakure ya channel yanyu ya Burundi News TV, imboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane akomeje kugenda aravugwa cane ayibanda ku mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese by'umwihariko aho muherereye, turi kwa kabiri kw'igenekerezo rya gatatu mwaka wa 2024, turi mu kwezi kw'icenda. Mwese ndabahaye ikaze mbabwira ngo mukomeze kugira intanguro nziza z'uku kwezi kw'icenda, kandi Uwiteka azakomeze kubahezagira, imigisha izakomeze kubana namwe nk'uko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yabyifurije abanyagihugu, akavuga ko uku kwezi kw'icenda ari ukwezi kuzaba kwiza ku banyagihugu ndetse n'inshuti z'abanyagihugu, nk'uko yabitangaje mu mashengesho yarasozera by'umwihariko ku kwezi kwa myandagaro duhejeje inyuma. Nk'uko musanzwe mubizi neza yuko CNDD-FDD mu mpera z'ukwezi buri wa kane haba hariko amasengesho arashimira Imana, arashimira Umuremyi ko aba yararinze abanyagihugu ndetse n'abayobozi bakuru b'igihugu, ndetse bakamusaba n'ibindi mu kwezi tuba tugiye kwinjiramo. Ndabahaye ikaze mwese rero mw'idonido ry'amakuru agezweho muri kano kanya, dore ingingo nkuru turaza kugenda twibandaho. Amakuru duhejeje kugenda turakira dukesha bamwe bo mu muryango wa Pastor Denise Bucumi Nkurunziza, baremeza neza yuko rero nyuma yuko yarakomeje kugenda ararembera cyane mu bitaro bya Chira Hospital, amakuru akomeza kugenda aradusumira nyine aragaragaza neza yuko uyu mutambukanyi yahoze cyangwa se uyu muvyeyi yahoze ari umutambukanyi wa nyakwigendera Petero Nkurunziza yahoze aratwara igihugu c'u Burundi, yamaze gushikanwa mu rugo, aho by'umwihariko yojyanywe mu rugo atari uko yamaze kugenda aracira, ahubwo hari amakuru dufise avuga ko rero hari umwe mu bapasitori bakomakomeye baturutse mu gihugu ca Nigeria agomba kuza kuba yomusengera kugira ngo abashe kuba yokira. Ariko abantu bakimara kumva inkuru zo mu pasiteri ndetse no kumenya neza uwo ari we, batanguye kugenda baravuga ko rero by'umwihariko bafise impungenge z'ibintu ashobora gukora cyangwa se z'ibintu ashobora kuba yazana, nk'uko bakomeje kugenda barabivuga. Bavuze yuko rero umupasiteri ngo muri Nigeria kimwe n'abandi bakozi b'Imana baho basanzwe bose barakorana n'amashitani, ndetse ko bafise imbaraga zidasanzwe z'imyuka mibi cyane abapasiteri ngira ngo mwagiye mubumva bakomoka ngaha muri kino gihugu ca Nigeria. Uyu rero by'umwihariko ni umwe muri bo, ariko kandi akaba asanzwe ari umwe mu bakora ibitangaza byinshi cyane, ariko kandi abanyagihugu ndetse by'umwihariko bakaba bahise baramutahura. Banavuga ko kandi atari ubwa mbere iyo bashitse aho ngaho mu gihugu c'u Burundi, aho asanzwe arakorana namwe mu bategetsi bakuru ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi. Icyakora kandi abantu bakomeje kwibaza iherezo ry'ubuzima bwa Mama Buntu, umwe mu babyeyi bari basanzwe bubashywe cyane ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndaza kukubwira ariko kandi by'umwihariko ibikorwa bigendanye no kunyuruza abantu ari byo bikomeje kugenda biribonekeza ngaho by'umwihariko guhera muri izi manda muri iyi myaka ishika kuri nde rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi, hakomeje kugenda harakorwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Abantu bakomeje kunyuruzwa mu buryo budasanzwe, ndetse uburyo biri kubaho wagira ngo ni gatumwa, nta nubwo byigeze kugenda biragaragara ku kindi gihe icaco cose. Mu kiganiro cacu cuno mwanya kandi turaza kugaruka by'umwihariko ku bikomeje kugenda biravugwa, ariko cane twitse ku bandi bantu maze kugenda nakira amakuru yabo yuko rero buba bamaze kugenda banyuruzwa, ndetse mu kunyuruzwa kwabo amakuru adushikira nuko rero atacyizere cyo kuba bashobora kuba bogaruka, cyangwa se atacyizere cyo kuba bashobora kuba babasha kongera kuboneka, nyuma yuko amakuru abadusumira iyo bamaze kunyuruzwa bahita banicwa, nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Muraza kunyemerera kandi nanakujyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu nyuma y'uko rero by'umwihariko ku munsi w'ejo hamaze kugenda hararasana ku buryo bukomakomeye cyane, ndetse imfungwa nyinshi zigatoreka, abandi bagore benshi bakaba baragiye barafatwa ku ngufu cyane, bari basanzwe bafungiye mu ibohero rya Makara ariherereye ngaho i Kinshasa, ari naryo bohero rikuru cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko rero leta y'ico gihugu yamaze gushira ahagaragara umubare w'imbohe cyangwa se w'abanyururu bamaze kuba bo kwicwa ubwo bageragezaga gutoroka, harimo abarashwe ariko n'abari kwitabwaho n'abaganga bakomeretse cyane, harimo n'abafashwe ku ngufu cyane bo ku ruhande rw'abagore. Ariko kandi hakaba hari n'andi makuru menshi cyane agaruka ku bantu bamaze kwicwa, nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa, ndetse n'abishwe n'umuvundo cyangwa se gusunikana.
Ndabahaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu nga kuri Burundi News TV, aho tugiye kubandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta, amakuru araza gutuma rero tumenya byinshi cyane bigiye bitandukanye. Abatwumviriza muherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze. Abatwumviriza muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko ku mugabane wa Afrika mu bihugu by'ababanyi, harimo nk'abaherereye mu gihugu c'u Rwanda, abatwumviriza muherereye mu bihugu nka Congo, Kenya, Uganda ndetse na Tanzania n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye mu burengero bwa Afrika, Afrika yo hagati ndetse n'ahandi hose ku isi, ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabaramukije tunabaha ikaze muri bino biganiro. Reka nkwibutse ari ubwa mbere ushitse ngaha rero, by'umwihariko byonda ko ahanditse sabone kugira ngo uce uraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshe, uce urabana natwe 5 kuri 5 kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo ya Burundi News TV. Ikaze kandi ko utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, ndakwifuriza gukomera ndetse no kwihangana, nkubwira ngo niba utameze neza uno mwanya, izere yuko mu kanya kari buze cyangwa se ejo ibintu bica biragenda neza. Ikaze mwese rero, by'umwihariko tuyatanguriye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Hakomeje kugenda by'umwihariko haragaragara amakuru menshi cyane akomakomeye, cyane abanyagihugu bamwe na bamwe batanguye kugenda baravuga ko rero mama buntu aramutse ashizemo umwuka, abanyagihugu by'umwihariko n'u Burundi muri rusange boba babuze umuntu ukomeye cyane. Ni mu gihe amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga ko rero by'umwihariko akomeje kugenda aramererwa nabi, ndetse mu nyuma y'uko abaganga botanguye kugenda baramwitaho guhera iminsi iheze, bikaba ata kintu na kimwe biri gutanga. Ariko kandi amakuru adushikira none akavuga ko yamaze kuba yotahanwa iwe mu rugo nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ariko kandi nubwo yamaze kugenda aratahanwa iwe mu rugo, amakuru adusumira avuga ko rero bamutwaye kubera yuko atamaze kugenda arakira cyangwa se ngo yoroherwe, ahubwo ari uko hari amakuru avuga ko bamwe mu bapasitoro bakomakomeye avuye mu gihugu ca Nigeria rero azanywe no kuba yomusengera kugira ngo abashe kuba yomukiza ubwo bugwayi yamaze kugenda aragwara. Amakuru akomeza kugenda kandi aradusomira nuko rero bamwe mu muryango wiwe barafise impungenge nyinshi cyane, bavuga ko rero uyu mupasiteri ashobora kuba yoza akamuhuhura. Abazi neza rero uwo mupasiteri neza baremeza ko akorana n'amashitani ya juru zo muri Nigeria, nkuko biriko biratangazwa na cyane yuko ko ibitangaza byose akora abikoreshwa by'umwihariko n'iyo myuka mibi, nkuko bikomeje kugenda biravugwa. Ubu tuvugana rero amakuru rero ava mu muryango wa Nkurunziza atubwira yuko rero imiduga imuvanye muri Kira Hospital ihejeje rero gushika muhira. Mu nyuma gato rero yuko uwo mupasiteri ahashika, haribazwa rero imvo zituma rero Denise Nkurunziza yofata ingingo yo kwizera abakorana n'impwemu mbi cyane kuruta abaganga. Byatumye rero benshi bagaruka kuri ya makuru rero twababwiye, duherutse kubamenyesha yuko rero ko imizimu y'umuhisi Petero Nkurunziza yatanguye kwishakira rero ubutungane, aho kandi amakuru tuvana indani rero mu muryango wa Nkurunziza yarahoze aratwaye igihugu c'u Burundi avuga ko rero by'umwihariko ngo yoba Denise Nkurunziza n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, iyo mizimu ngo ibagenderera nijoro kurinda ibasaba rero by'umwihariko gushira ukuri ahabona ku rupfu rwa Petero Nkurunziza. Ibi byose abantu bakomeje kugenda barabyumva rero bariko barakuka umutima cyane, bakaba bakomeje kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza ko rero bakomeje kugenda baragira impungenge nyinshi cyane. Gushika none kandi abo mu muryango wiwe barimeza yuko rero akomeje kugenda aramererwa nabi cyane kurenza ikindi gihe cyose, ndetse bakaba badafise by'umwihariko ikizere yuko ashobora kuba yoza kumera neza cyangwa se ashobora kuba yoza koroherwa. Abantu rero batanguye kugenda baratinya ubuhanuzi bwaje kugenda burasohora bwa Isidori Mbayahaga, nkuko ari we yakomeze kugenda arabigarukaho, avuga ko rero by'umwihariko abantu bashika kuri 3 nga mu gihugu c'u Burundi baba bagiye guhura n'ibibazo bikomakomeye. Icakora ageze kuri mama buntu avuga ko we rero yoba agiye kugandagurwa, nkuko bikomeje kugenda abiragaragara. Abanyagihugu rero benshi bakaba bakomeje kugenda baragira ubwoba, bariko barapfukama barasaba yuko rero basaba Imana yuko yomukiza cyangwa se yomworohereza. Dukomeze kandi n'andi makuru akomeje kugenda aravugwa nga muri kino gihugu c'u Burundi.
niba ari ikintu gikomeje kugenda kiragaragaranga muri kino gihugu c'u Burundi rero ni ibintu bigendanye n'inyuruzwa ry'abantu cane cane muri ino manda ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Biragoye yuko rero by'umwihariko hoshira umunsi canga se imisi ibiri ata muntu unyurujwe cyangwa se abantu ngo bicwe nga muri kino gihugu c'u Burundi. Biragaragara neza yuko rero kunyuruza abantu bakaburirwa irengero, bamwe bakicwa abandi bagabana n'ibibazo bigiye bitandukanye by'imonogoje rwose rero uno mwaka cyane cyane mu mihigo yose y'u Burundi ndetse n'imihigo ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Haguma rero havugwa abantu batwarwa rero n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi bari muri za communauté Toyota Hilux double cabine z'ibiyo bitabona. Uko niko rero byagendeye no witwa Amacumi Gracier ku mugwa mukuru rero w'intara ya Muyinga ni mwijoro ryo kwa gatandatu uheze rishira rero ku musi w'Imana hari kwigenekerezo jambere kwezi kw'icenda umwaka no 2024. Macumi Gracier rero ni umugabo w'imyaka ishika kuri 50 akaba avuka ku mutumba wa Kagugo ni muri commune Giteranyi ni mu ntara ya Muyinga. Ni mwene rero Kagera Andre ndetse na Buhonyori, arubatse kandi akaba n'umuvyeyi w'abana bashika ku 7. Macumi Gracier kandi yari amaze igihe akukurutse rero mu gipolisi c'u Burundi, yari yinjiye rero mu gipolisi avuye muri CNDD-FDD ya Leonard Nyangoma. Ubu ngubu yokorera ishiramwe ryubaka rero amabarabara nkuko bikomeje kugenda bigaragara, akararira ivyuma bya mashirahamwe aho ingahi Muyinga ku mugwa mukuru. Rero ako kazi yagakorana n'undi rero bahararanaga ari babiri canga se bakomezaga kugenda baracungera umutekano w'ivyo bikoresho by'abariko barakora amabarabara ngaho muri ivyo bice. Mwijoro cyo guha gatandatu rero uheze rishira ku musi w'Imana isaha 8 z'ijoro, Macumi rero Gracier na mugenzi wiwe bari baraririye rero bya byuma by'iyo societe canke by'iyo kompanyi. Rero haza imodoka ya communauté Toyota Hilux double cabine yera ifise ibiyo rero bitabona na gatoya kandi iciri nshasha cyane. Havamo rero abapolisi bashika kuri 2 undi ayisigaramo. Babapolisi rero bashika kuri 2 babasanga aho Gracier ndetse na mugenzi wiwe bajyamye bashika babatukagura ngo murashobora rero kuryama kandi bariko barabiba ibyuma nkuko abo bapolisi bariko barabivuga. Niko rero kubyuka baja kureba bya byuma basanga atakibazo kiriho. Abapolisi bati cangaha rero mu modoka turebe tubereke ibyo twafashe bibye, ariko kandi ngo bayishikiriye basanga atana cimwe cibwe. Abapolisi rero babategeka kurira iyo modoka. Mugenzi wa Gracier Macumi akuza ko rero ariruka. Gracier we rero arafatwa yinjizwa imodoka iba iragiye kuvuga ngo ubwo rero akaba ata muntu numwe yigeze amenya aho canga se ingene y'uburyo baba baramujanye ndetse naho yabaherereye gushika none. Abajyango ba Macumi Gracier rero bazindukiye ejo rero kurondera uwabo mu busho bw'igipolisi ndetse n'iperereza, abarabura uwabo barituye abajejwe intwaro, ariko kandi nta nyishu ihumuriza abyumwariko bigeze bararonka. Hari n'ibihora kandi bivuga ko rero Macumi yoba ataciriho, ariko nta cemezo cyabyo na kimwe rero kiriko kibyemeza canga se kigaragaza neza koko niba yoba yaramaze kugenda arapfa. Biragoye kumenya rero uwanyuruje Gracier Macumi. Iyo ntara kandi ya Muyinga hasanzwe hanyuruzwa abantu benshi cyane, bigakogwa cane cane na Shabani nimubona rero arongoye imbonera kure afatanyije n'abatwara urwego rujejwe iperereza muri kino gihe. Kandi umukuru w'iperereza mu ntara ya Muyinga ni uwitwa Wilson Nzosabira, nawe rero nyine asanzwe atoroshe mu bigendanye no kunyuruza abantu, ariko kandi kugeza ubu ngubu rero nta cemeza uwo yarakoze iryo bara naho uko byokozwe. Ariko kandi nyine iperereza ry'u Burundi riramaze imisi rinyuruza abantu mu buryo budasobanutse, ndetse abandi by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda baricwa mu buryo budasanzwe nk'uko bikomeje kugenda biradusumira. Ibi bibazo kandi ni by'abanyagihugu badahwima kugenda baratura abajejwe ndetse n'abarongoye cino gihugu c'u Burundi. Icakora nubwo bikomeje kugenda bigaragara gutyo rero ataciza igifise kiba gihari yuko iyo bakujanye canga se iyo hari umuntu yamaze kuba yo gutwara mu rwego rujejwe iperereza ugomba kuzogaruka canga se ushobora kuzongera kugaragara canga ukajya habona.
cyane abakomeza kugenda barakurikira ano makuru rero by'umwihariko bakomeza kugenda baraduhereza uhamya bavuga yuko rero by'umwihariko mu makasho cyangwa se mu mapayizo nga mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko amenshi agiye yuzura abantu ndetse kenshi bamwe bagenda baranapfa abandi bakagenda baricwa n'inzara ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ahangaha by'umwihariko rero hakomeje kugenda haravugwa ikibazo gikomakomeye nyamara nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye iyo ariko aratwenga akavuga ko rero abanyagihugu bameze neza ubusanga wagira ngo niko bimeze mu gihe abanyagihugu benshi bakomeje kugenda bababaye abandi bakaba bararushe. Twerekeze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amashusho ateye ubwoba rero by'umwihariko niyo yaje kugenda agaragaza imirambo myinshi cyane irimo rero niyambaye ubusa yagaragaye rero ku mbuga ngurukana bumenyi mu nyuma y'uko rero kuwa mbere leta yari yavuze ko rero abantu bashika kuri 2 aribo bapfiriye mu gikorwa cyo kugerageza gucika ngereza y'amakara iri Kinshasa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nimwe muri ngereza nini za mbere nga muri Kongo ariko kandi ikaba yari yarubakiwe kuba yo kwacira byibuze imfungwa zishika ku 1500 ariko ubu ngubu harabarugwa imfungwa zishika ku 15,000 ndetse hakaba harugwamo by'umwihariko imfungwa zishika ku 4,000 z'abahoze mu ngabo cyangwa se abasirikare. Ubu rero minisitiri w'ubutegetsi yemeje yuko rero by'umwihariko abapfuye ari imfungwa zishika ku 129 mu nyuma y'uko zavuye kuri 2 nk'uko byari byaratangajwe ejo. Amashusho yakomeje kugenda arakwirakwira kandi ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana imfunga zigenda rero hejuru y'imirambo myinshi cyane zivuga amagambo y'akababaro zinenga inzego z'umutekano kwica bagenzi babo bangana gutyo ndetse by'umwihariko n'abandi bayobozi bakomakomeye ijya nino ku isi bakaba bakomeje kugenda bagaragaza neza ko ibintu byaje birakogwa n'abo bajejwe umutekano nga muri Kongo ari ibintu biteye ubwoba cyane. Ibyo byabaye kandi mu nyuma y'uko rero mu gicuku cyo kuwa mbere muri ngereza y'amakara nyine humvikanye urusaku rw'amasasu menshi cyane bivuga ko rero by'umwihariko hari abari bayiteye bashaka ko babocikisha imfungwa zarimo abandi bakavuga ko rero by'umwihariko ari imfungwa zaciye inzugi by'umwihariko zisanzwe zirabakingira batangira gucika. Patrick Muyaya rero asanzwe ari umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo akaba minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru nga muri Kongo yahise rero atangaza ku rubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter yuko rero igikorwa cyo kugerageza gucika ngereza nkuru y'amakara cyari igikorwa cyo kugerageza gucika ngereza nkuru y'amakara yongeyeho ko kandi inzego zijejwe umutekano zahise zihagoboka by'umwihariko mu rwego kugira ngo zibashe kuba zogarura ituze n'umutekano. Mu nyuma Metere Samuel rero Mwemba minisitiri wungirije w'ubutabera yatangaje yuko rero mu guhagarika uwo mugambi rero hapfuye imfungwa zishika kuri 2 gusa. Akegeye rero by'umwihariko abanyagihugu cyane abakoresha imbuga ngurukana bumenyi bari bamwirengeje bari bamurabyivu mu nyuma y'iko rero bavuze ko akomeje kugenda ararangwa n'ububeshi bukomakomeye cyane. Mu nyuma y'ayo mashusho kandi asana yafatiwe rero muri ngereza yerekana imirambo ndetse n'inama y'igitaraganya y'inzego zijejwe umutekano ndetse n'abandi bategetsi mu mugwa mukuru rero Kinshasa. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jackmine Shabani Luko yatangaje ko rero hopfuye muri ngereza rero abantu bashika ku 129 barimo 24 bishwe n'amasasu abandi baragenda barakomereka cyane ku buryo bukomakomeye. Bwana Shabani kandi yanavuze ko benshi mu bapfuye bazize kubura umwuka mu nyuma y'umubyigano rero ukabije kandi ko rero abandi bashika kuri 59 barimo kuvugwa ibikomere bagiye barategwa n'amasaso. Shabani yavuze ko rero benshi mu bapfuye bazize kubura umwuka mu nyuma y'umubyigano ukabije kandi ko rero abandi bashika kuri 59 barimo kuvugwa mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bakomeza kwitabwaho. Bivuga ko rero by'umwihariko urugi rukimara gucika abantu batanguye kugenda barasohoka ariko inzego zijejwe umutekano nazo zita zibavunderamo urufaya rw'amasasu nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Shabani yavuze ko rero by'umwihariko ahagana isaa 8 z'ijoro kuwa mbere imfungwa rero zo muri iyo ngereza zatwitse inzu y'ubutegetsi ahabikwa rero amadosiye ububiko rero bw'ibiribwa naho bavurirwa nk'uko byaje kugenda biratangazwa. Umwe mu bakozi bangereza rero yabwiye ibiro ntaramakuru by'abangereza Reuters
muzi ko nta mfungwa zabashije gutoroka muri icyo gikorwa. Reuters imusubiramo igira iti ababigerageje barishwe bose. Gereza ya Makara kandi by'umwihariko ifise ubushobozi bwo kwakira byibuze imfungwa zishika ku 1,500 ariko kandi irimwo abaharugwa ku 12,000 ndetse na 15 biganjemo rero abategereje kuburanishwa nk'uko rero bivugwa n'ikigo rero Amnesty International muri raporo yayo iheruka rero kuri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Igikorwa rero cyo kuwa mbere cibukije gutoroka rero by'umwihariko Gereza ya Makara kwabaye mu mwaka wa 2017 aho abantu bitwaje intwaro rero bateye Gereza bigatuma abantu barenga 4,000 bari bafunzwe batoroka by'umwihariko ndetse bikarangira banabuze muri rusange. Gereza kandi binavuga ko rero isanzwe iragwamo abantu batari bakeya kuko byakomeje kugenda biragaragara. Icyakora biravuga ko rero uhereye ubwo ngubwo rero ico gikorwa cabereyeho by'umwihariko mu mwaka wa 2017 abashika ku 4,000 bakaza kugenda baratoroka, umutekano warongerewe maze yongererwa abacungera umutekano ndetse bahabwa imbunda zikomakomeye ndetse zifise n'ubushobozi bwo kuba zobika amasasu menshi cyane ndetse zitanaremereye ku buryo bigoranye yuko rero hari imfungwa yopfa kugenda iracika. Ikindi kandi kigaragaza neza ko bigoranye kuba wocika nuko hari uruzitiro ruri impande n'impande ruzengurutse iyi Gereza ndetse akaba hasanzwe yaranabarizwa n'abajejwe umutekano bayicungera umutekano ari benshi cyane. Icakora kandi ibi byago byose ndetse n'iri sanganya ryagiye riraba ngaha muri kino gihugu mu gihe kandi by'umwihariko abategetsi bakomakomeye barimo nka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo badahari, aho bari bamaze kugenda baritabira inama ikomeye cyane igomba gutangira ngaha muri igihugu c'Ubushinwa, by'umwihariko aho ku munsi w'ejo President Tshisekedi kandi yabashije kubona na mugenzi wiwe arongoye icyo gihugu c'Ubushinwa Xi Jinping ndetse baza gushira umukono ku masezerano ndetse baza no kwemeza neza ko rero amakompanyi namwe mu masosiyete akomakomeye y'Ubushinwa ari yazokomeza kugenda arakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ngaha muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndabifuriza ibihe byiza mwese, dusubire mu masaha ari imbere abanywanyi b'ibiganiro byacu.